ayo mashi ko mbona mbe mwayahevye mwananje aho ngerageze mwananje jewe rero ndababarire aho mbewe rero ndababarire naragiye ngenda kuresha iyo mu gihosha nsanga abakobwa banyibazaho nsanga umukobwa Karorina ngo arandaba ngo arambarira tewe Jamari gira imuhira timushije nashimye uzabona shika mwananje ngerageze mwananje witombora yahaye ni Karorina mwananje ngerageze mwananje akamotivi ndabasezeye mwananje nimba ndiko ndakuvyinira umugeni uri kurasamara ndabivuga urumva nimba ndiko ndavyina nimba nyotewe ndabikumenyesha ncishe mu ruvyino akeshi bakunze kutubanira abaperezida b'imanza bakunze kutubanira bakaduha iminota 5 ngo iminota 5 ngumwe muhejeje ugasanga karanga kacu dutangiye kugafekinga dutangiye gusimba ibintu vyari ngombwa ko abantu babona ariko kubera izimvo z'umwanya ugaca usanga turabisimbye nkandira amashi maremare tugenesha abageni nkandira ayo mashi mwongereze n'akajwi mwongereze ndemeze mbandanye nkandira shasha ngo narishari kera mukireshanya mwahora mubwirana urukundo ngukunda abari buraya bari mu Burundi wifuza kuza hano mu gihugu kabisa muduhamagare tuzobakora ibintu vyiza mu kabeyi ni kavuna yego dusakobwa beza batambikira undi vy'ukuri bivuna ugashima amahunja bivuna kabisa biba biryoshe cyane n'abazungu mushaka kumva ururimi rwacu rw'ikirundi namwebwe kabisa muduhamagare tubaryohereza ibintu ndazi muzishima cyane. Hello everybody, it's your boy Kodi Mr. Brock, the first king from Into the Party Entertainment Program. Just bakunze bakamo TV murabizi twama tubasondeka twama tubazana ibintu biri good, ibintu bimeze fresh sana kabisa ku basore bakeye guys murabona cyo muji. Yes, uno munsi twazanye umusore ari muri babandi baryosha imanza. Okay? Mvuze bamwe baryosha imanza mamu bibona ahantu hagiye hatandukanye mu mamanza bakora ama performance meza cyane aryoshe. Yes, twamubazanye kugira tuyagire mu bigiye bitandukanye cyane akazi kiwe akora atubwire andetaye ngene biba vyifashe. Yes, ni muri bwa buryo bwo kubazana abantu bose bafise impano tubabereke batabazi kumbure mu bahe n'ibiraka baze bakore mu amafaranga maze reka rero mutuba umwanya kugira baramutse ndetse anabidondora. Karibu sana papa. Murakoze cyane. Ego ku mazina yanje nitwa Tuyisenge Jamari bantazira Rubera Inyange ya nkaba ndumumenyesha karanga nkaba nkora ibijanye n'umuco ndangakaranga w'igihugu cacu c'u Burundi. Yes, nk'ubu Rubera Inyange Jamari ni muntu kimeze gute? Ni umwana yavutse umwana bangahe yize imeze gute muri make ubuzima bwiwe? Ya bo Jean-Marie ni umujene kabisa yavutse mu muryango w'abana 4 akaba ari umuhererezi kabisa yego hama hagufaho uno mwanya tukaba dusigaye turi 2 mwabo 4 tukaba dusigaye turi 2 hama uko nakuze mu buto bwanje nakuze ndi umwana ashwashwanutse nakuze ndi umwana aguma agerageza kugira utuntu dutandukanye aguma agerageza kugira kurema utuntu tugiye dutandukanye kabisa hama nkura ndi umwana mu kibano akunzwe cyane kabisa yangira ngo nabanzi bazobivuga abasanzwe banzi ya nuko rero novuga ko muri makari ari ivyo yego ya mbega Jamari yarize imeze gute? Yavukiye Bujumbura cyangwa yavukiye Ruguru? Urakoze cyane. Jamari navukiye Ruguru
kabisa. Ndi mtoto wa Birimani kweli. Birimani boy. Kweli. Mtoto wa Birimani kabisa. Namanutse ngahanye nkuko abandi bose bamanuka. Hanyuma umanuka mfise gahunda yo kuza kwiga. Hama narize nahejeje amashuri nubwo nanje kuyaga kuvy'akaranga. Ya nanje naragira amahirwe narize. Ya yego nahejeje nk'abandi nyene hama diplome ndabika nk'abandi bose. Warabize kabisa. Yes ko abantu bumvise ko ari umuntu akaranga ushaka kudusobanurira akaranga mu kirundi ciza ko nk'abana bavutse imiki kintu ariko barabitahura. Sobanurira akaranga icari co lego. Urakoze cyane umbaje ikibazo ciza cyane. Bavuze ngo akaranga ni umuco kabisa uranga igihugu. Twebwerekanira ibisheko nk'abarundi n'umuco uranga igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni bimwe mu vyagiye biranga kino gihugu cacu. Ya umuntu wese yuvuze ngo akaranga yumva ngo bimwe mu mico biranga kino gihugu cacu kabisa. Mu majambo make indangura kintu niyo. Cyo bintu ko bigoye cyane. Hajya buri gihugu gifise umuco. Ya buri gihugu cose hajya gira umuco wacu. Yego kuko nk'ubuvuye ngaho ukaja mu kindi gihugu ikintu ca mbere d'abord ubona ari igihugu vraiment ibijanye n'imico kibishira imbere. Ikintu ca mbere utangura kubona d'abord ivyo bijanye n'imico nivyo bintu utangura kubona. Nkeje bundi hari umuntu umwe twayaze aba muri Etats-Unis. Hama carambwira ngo umunsi umwe twari mu rubanza ahantu hama tubaye turi mu rubanza hama haza abahungu b'abarundi baratamba amadanse bita gasimbo ugwedengwe abazungu bararaba ati ibintu nibiki aba bantu bava hehe abantu bagira ibintu bava hehe kabisa. Babahungu burya nyene igihugu kiba kiramenyekanye kwera ivyo nyene iyo mico bagaragaje izo ntambo ndangakaranga bagize muri Amerika baca bipfuza kumenya abazungu abo bantu bakomoka hehe mu gihugu ikiye. Burya babahungu no munsi vyavuye bibaviramo n'akazi uno munsi birabatunze kandi nicongeye ko biriko bituma n'igihugu kimenyekana kabisa. Biriko bituma n'igihugu kimenyekana mu makungu. Rero ibintu vy'akaranga nuko ngira ngo cyane cyane twebwe abajene twebwe ugwaruka reka nze ndakoresha ikirundi cyane kuko turi mu bijanye n'imico n'akaranga. Ya rero no kuvuga ngo benshi mu Barundi basanzwe bari inyuma ya kino gihugu. Iki gihugu hari ukuntu kizwi cyane kubera ko ibijanye n'akaranga. Kubera ko hariho bamwe urabona Abarundi bari hirya no hino. Hariho bamwe usanga bavuye ngaha babikora bageze hariya bakabikora kandi ugasanga hariya mu mahanga birabaryohera kabisa. Rero nico gituma ntimiri rugwaruka abajene kubikunda kabisa kuko ugwaruka Kirundi cyacu carenzwe n'igifaransa. Like donc il faut ugasanga umuntu ashaka guheza ikiganiro runaka ariko yaga n'umuntu aguma akoresha igifaransa Icongereza. Nanje biranshikira cyane mu byo nsanzwe nkora mu buzima busanzwe kabisa. Ariko ko turi mu by'imico n'akaranga reka nze ndagerageza byose mu Kirundi. Jambo ratubwiye yuko ari umunyakaranga. Mugakaranga akaba gakuwa mu buryo bugiye butandukanye. Anyakaranga mu vyo gutamba, anyakaranga mu vyo kuririmba, kuvuza ingoma, kugira ajya n'amapaweme hajya kuvuga amazina n'ibindi bigiye bitandukanye. Mbega Jamariyo babikora mu buryo buhe? Urakoze cyane. No kuvuga ngo iyo bavuze ngo akaranga ivyo byose birimo. Iyo bavuze akaranga harabamwo kwivuga amazina kabisa. Hampande yo kwivuga amazina hakabamwo n'intambo. Hama hakabamwo n'imvyino kabisa. Ivyo beshi bazi ngo kuririmba. Rero ivyo byose bishira hamwe akaranga. Ego. Donc ubivuze uko uca wumva akaranga. Byose biri kombine. Ego byose biri hamwe. Biri hamwe ubishize hamwe utora akaranga. Hama jewe ndabikora cyane ndakora ibijanye no kuvyina mu manza zigiye zitandukanye gutwikurura kabisa. Gutwikurura
ni ujya mugigwa ukurikira ubukwe ubugeni yego ujya mugigwa ukurikira ubugeni niwo biyita gutwikurura sivyo bintu biracanga papa sasa umuntu mbere yuko tutanyoteza abakunzi bacu abakunzi ba Kamo TV twamubanza ducishirize ku buryo bikoramo bikore mu gahogo byose yego urakoze cyane kabisa Bo nibaza mwongumiriza kugumiriza kabisa ndakubwiye kungumiriza ni gukoma amashi yonyene gusa yego hamanda nababwiye n'ingene muza kwitabira okay tubwire rero kugira dufashanye n'abantu bari ngaha ya twese turakoma amashi tugiye gutya nkandira bitabiriza nibe nkandira ngo amashi maremare hano ku Kamo TV duheze turyosha ibirori nkandira kameramani ndakubona utanguye kunsondeka ayo mashi yongereze eje mpeze mbandanye nkandira jewe mu ndwi heze jewe nahora mfona ntama nipfuza ngo gushika ngaha duheze ngo tukabyine turyosha karanga nkandira mugume mwagitiva akaji karagiye jewe handagarutse mugume mukoma amashi mukanya ndagarutse akenge karagarutse oje mpeze mbandanye nkandira kameramani nkubarire oje we ndavyibuka kera ngo ukiresha ujya mugeni muri kumwe ndaza urabyibuka mwahora mubwirana ngurukundo ngukunda kwisi n'ugwa mbere rero nkubarire ndaza urabikora kandi uhora ubikora muze wamumukunda wamumuha kabizu muhore mukundanye yo bihore bisosaho nkandira nimwongereza ayo mashi eje mpeze mbandanye nkandira jewe ndababarire nukuri je ndazindwa mbasabe mukoma amashi canke ndabireke mugume ngo mbandanye hari ikindi mbibutsa nkandira shengero riri imbere nirindi riri inyuma kameramani nkwibutse utanguye gusamara bagira ndakubarire uriya ngo mugeni washizeho iyi muhira harya ngo wamuresha jewe ndavyibuka narabikurikiranye nibe aho ngo sugushikuza ushaka ngo umpayo mashi oje mpeze mbandanye nkandira ikintu ndakubarira jewe ndavyibuka igihe ngo wamuresha uwa mbere wareheje ntabwo ngo yarujya jewe ndamwibuka yari umwigeme mwiza ariko w'igikuri yareha nyina wa mbogo w'iyo mu Rwanda haciye amwenyura haciye avyibuka yareka mbandanye nkandira uyo mwigeme mbabwira ntiyagira amenyo ariko waramureheje kuntu byagenze waciye umubwira sinukuri jewe aha reka ngo aha dutahe yo nukuri nzogaruka nkandira ngo amashi maremare ngo je mpeze mbandanye ku munsi ukurikira mwigeme wa kabiri kameramani yareheje jewe ndamwibuka yari umwigeme muremure kameramani mu kumureba yamureba nk'uko yamurebera hejuru yemwe ndababarire urukundo rurasaza reka jewe nce make mu kanya ndagaruka bakunzi bacaha eje ndabanyoteze ku rubanza muntumiye yo nukuri nzobiryosha nibe ninka guys mwumvise umwana kabisa Jean Marie undasanzwe papa asante sana much respect kabisa
Ndatangaye kabisa nakayasuka bizo navyubona nuko yimeze mu karanga kabisa nuko yimeze mu karanga urirekura kabisa folk mira ururirimbo siri plus birorose kuko iyo uri kuraririmba iyo uri kurabyina kubikora kenshi nkora ivyo ndiko ndabona mu rubanza kabisa ibi ndiko ndabona nimba ndiko ndakubyinira umugeni uri kurasamara ndabivuga urumva nimba ndiko ndabyina nimba nyotewe ndabikumenyesha ncishe mu ruvyino akenshi bakunze kutubanira aba president b'imanza bakunze kutubanira bakaduha iminota 5 ngo iminota 5 ngumwe muhejeje ugasanga karanga kacu dutangiye ugafakinga dutangiye gusimba ibintu vyari ngombwa ko abantu babona ariko kubera izimvo z'umwanya ugaca usanga turabisimbye yaje rero ikibazo ngaho cangira ni kimwe mbega jamari ko abajene bobo ibintu vy'akaranga ni bavyirukamo cyane jamari we vyamujemo gute kugira yumve yo kurikirana ibintu vy'akaranga cyangwa afise umuntu abikurako muri famille bose urakoze cyane mbaje ikibazo ciza cyane ni kuvuga jewe muri famille ibi bijanye n'akaranga nta muntu umwe ndabikurako nta muntu numwe muri famille yanje yahoze akunda ibijanye n'akaranga uretse umunyokuru yavyara mama wanje niwe nabona nkiri umwana muto ngifise nk'imyaka 13 niwe numva avyina tuvyino twa kera twakuze twumva nkumva aratuvyina rero nanje nkumva ndadukunze nanje ndagira iyo ide ndavuga none kubera iki none jeho nanje ibintu nto bijamo ncankura ari numva bindimwo numva ndabikunda bivanye naho nagiye ndaba rero nsanga hamwe muho nagiye ndaba barabikunda mu kirundi bavuga ngo banasune bugasoneba nkawe kabisa jewe rero nanje maze kubona babikora nanje bica biranjamwo maze kunjamwo nca ntangura nanje kuvyiga ndabibamwo mu nyuma rero biheza birambamwo yego kugera ino saha jamari ibintu vy'akaranga abiha umwanya ungana gute mu buzima bwe byose urakoze cyane cyangwa ubifata nko kwiryohera urakoze cyane ibijanye n'akaranga kabisa uretse ko iyo uri kurabikora biba biryoshe kumva no kumviriza kuvyumviriza no kuri kora bivuga biba biryoshe cyane binaryoha cyane sinzi kunda kuja mu mpanza umugirwa wo gutwikurura uburyoshe cyane abantu bose barawukurikirana kabisa rero jewe sindabikora nko kwiryohera ndabikora ndabikunze nk'umurundi atahombye nk'umurundi yuzuye kabisa kuko ikiranga umurundi nuko uba umaze kuba ibijanye n'imico n'akaranga hari ico ubiziko kabisa kodi tudahendanye umuntu wese aza akaranga kabisa utegerezwa kuba vy'ukuri uri umurundi nakurantunga uri umurundi utegerezwa ku ibijanye n'imico y'igihugu cawe kuba n'imiburi buri hari ico biziko rero abajene tungana uno munsi benshi ibintu ntaco babiziko kabisa ico gituma ntumirira abajene benshi nibiranse mu karanga ntaco bitwaye ntibikubuza gukora ivyo usanzwe ukora jewe ndabikora kandi nsanze nkora no mu by'ubuvuzi sanze nkora mu by'ubuvuzi kandi nkora n'ivyo akaranga nkora mu by'ubuvuzi kabisa mu mpamagare abafise ibibazo by'amagara bitandukanye mu mpamagare kabisa nzobafasha kandi bizogenda neza ingwara zigiye zitandukanye ingwara iyo yose bizogenda neza kabisa nibaza ko turaza gusigangira ngo nimero bazondondera abumva bafise ikibazo cy'amagara nzobafasha kabisa yes mbega mu kubitangura ivy'akaranga jama mu muryango bavyakiriye gute urakoze cyane ngitangura ivy'akaranga mu muryango abantu bamwe bayibonanye nk'ibintu umenga nivyo gufyina umenga uri kutakaza umwanya umenga nta kirimo nyene umuntu wese akubonye akabona umenga turi umuhungu yabuze ivyo akora mu majambo make ntibantahura babona nko kumenga ibintu ndimwo ntibazi ivyo ari vyo ndiko ntakaza umwanya ariko uno munsi niho ndiko ndabibona uno munsi ndashobora kuba ndiko ndiyunguruza ndiko ndataha nkabona umuntu amfungiye kwifira gwe ngo rubira inyange ngo bite vyawe ati ni sawa turiko urataha tego turenda gutahana nkaba ndarose lift uno munsi umuntu ashaka kunyumvira ko akampamagara iyo mpamagaye nanze bikanyinjiriza rero no kuvuga ngo ibijanye n'akaranga no vuga ngo
hari aho byankuye hari naho byashikanye uretse ko mbo sindi umuhinga cyane hari n'abandi mu by'akaranga babize cyane kundusha banyitangiye imbere kabisa ariko nanje aho ngeze uno munsi ndabishima abantu benshi baba nyanda gusipureni gatoyi wihangane uravyumva ntegerezwa byinshi kugusipureni abantu benshi bazi canke ibintu vy'akaranga baba bazi no kuvuga amazina uravyumva bega rubera inyange we ntiyoducishirizaho kwanza kikora mu gahogo kadusubiza mu kake urakoze cyane nicyo gituma nakubwiye mu bijanye n'akaranga umuntu ategereza kugira byose ukagerageza ukagenda ugira icyo ugize iki umenya ko akantu gato gato kuko akaranga burya karagutse akaranga karagutse ariko byose uragenda uravyiga buke buke ugasanga vyaramaze kuza rero n'amazina ndashaka kubacishiriza ko gatoya kabisa y'uruhigi amazina yo mbo ndashobora kugira mbe gatoya nawe hajya hari ubwoko bw'amazina yangahe nayo y'uruhigi gusa oya twebwe nta mazina y'uruhigi tugira twebwe tuvuga abara amazina y'inka mugabo werekeza sinzi kunda kuri kuja mu manza abara amazina y'inka mugabo uvuga mu ntumbero yo gukeza bajya bagize gukwa bimwe bita dot canke ubugeni kabisa yego rero nuko werekeza umwe muri abo nashaka ko ducishiriza ndabahaye mwiriwe mama papa sore nkumi namwe mukoraniye ngaha yari wa musore tuyisenga atasoreke bisosa muri no sari kuyasoreke kuvuga iby'akaranga kacu ku Burundi ngo ndamuvuga ndamwivugiriza umutama rutati ya ntati maze yaciye ku ntanga asanga ntanga yarambwira ati imbega wa musore we nibiki ko mbona ushajije ugenda nterega ndashajije ngiyi wacu ku mutumba aho baraye bubatse urugo terega nanje gukeza bano bana baje barushinze uno munsi ngora kana kagane ndabivuge na kare narindi akaranga kacu kamye kavugwa na hirya no hino bo muganira kuranyumviriza ngorego uyo musore agukunze ngo umusore w'umusonga shahu ngo yagenda mu ntara komine maze akivuga byose bikagenda neza nira baguteye iteka mu muryango uno munsi mugira umukeze ni mumuha amashi mwandangama ni mumubaniye bagaca muhereza amashi bamaze kumuhereza amashi ugaca ubandanya n'ibindi ugendanye nugira donc uvuga uko umugeni umuzi umutera amashugwe umuvuga haba ku ruhande rw'umuhungu uvuga ko tubahaye umugeni mwiza muzo mukunde nabo bakunde ibintu nk'ivyo hama ukagira nyene bigaca biryoha kandi amazina abaryoshe cyane kabisa yego Robert Nyange ugwaruka gubura ibona ntero kukunda ibintu by'imico n'akaranga vy'igihugu ushaka ugira akajambo kamutekere ugwaruka donc kumbere ko gira igihe akabafasha nabo bakijukira gukunda imico n'akaranga vy'igihugu sinzire ko ofise akantu kamwe wobasangiza kugira bakangurire donc babandanye kuvyitaho ko ubu nibakivyitaho urakoze cyane ndagushimiye no kuvuga uno munsi nkuko nari nabikubari bwa mbere ugwaruka gwinshi ibintu bijanye n'imico n'akaranga ntavyo bitaho ntibabikunda cyane udushaka urabe abantu uzosanga babitwa ko bari foro cyane mu bintu by'akaranga uzosanga ari abantu bakuze baturuta kabisa abantu bari mu myaka iri hejuru yacu ugiye kuraba uzosanga ari abantu babijamwo cyane ariko abantu bo mu runganwe rwacu ugasanga ntibabihereza agaciro cyane rero nohamagariye abaje ugwaruka ko bogerageza bakaja mu bijanye n'imico n'akaranga kuko ikizokuranga kuri umurundi ko ukunda igihugu cawe cakwibarutse utegereza gukunda n'imico igize kino gihugu nkuko twari ibintu usanga tuzi twamenye kubera ibintu twagiye mu bijanye n'akaranga vyabaye tutaranabaho ndetse n'abavyeyi bacu batarabaho ariko no munsi ugasanga turabizi rero novuga ngo ni kimwe mu bintu vyotuma imico n'akaranga iguma ishigikiwe kuko je nkunze kwiraba kenshi burya nagira ndakubwire
nubwo wosanga hari abantu umenga uno munsi babifata nk'ibisanzwe nk'iyo ugiye mu bihugu biriya vya rutura muri Europe n'ahandi mu bindi bihugu iyo ubigizeyo bituma izina ry'igihugu cyawe carimenyekana kabisa mu bintu byose hari ikintu ugenda kugira ahantu ico gihugu kigaca kimenyekana kubera wewe bavuga ati kirya gihugu kweri hari abantu bakora ibintu nkabirya kabisa ibintu bigenze neza nk'ubu jewe hari abantu nzi uno munsi baba Amerika tuzinanye twagiye tubana mu ma club uno munsi bambwira ati Jamare hano tubayeho kwera ivy'akaranga biratubeshejeho turitunze uno munsi hari n'andi ma projet turiko turakora hejuru y'ibyo twagiye turonka binyuze ngaha nyene uyu munsi turateramisha abazungu turagenda mu maseremoni atandukanye ibintu bikagenda neza yes Robert Nyange watubiye ko ruja guteramisha mu maseremoni agiye atandukanye mu minsi mikuru kutumva seremoni agiye atandukanye mbega umuntu yoba gukeneye yakuronka gute urakoze cyane umuntu yoba nkeneye nibaza ko byihuse yondonka ku nimero ngiye kuvuga zikurikira kabisa ushobora kundondera ku nimero twazishiramo ego nimero 66 47 97 22 kuri WhatsApp isanzwe urantora no kuri call isanzwe na WhatsApp hose urantora rero iyo kabisa mwese mudutumire tuzoryosha ibirori byanyu kandi ndazi ko muzishima nubwo uzobabaye nukuri uzotaha wishimye n'abandi mwese mufite ibindi birori nimba ari ama diplome cyangwa se amayubire ama anniversaire n'ibindi birori bigiye bitandukanye mudutumire by'ukuri tuzobikora neza hama ikindi naco nakubwiye ko nsanze nkora mu by'ubuvuzi ngira ngo ikindi kuzompamagana navyo tubivuganeko bien sûr nzoyivugana twashaka rero turirimbire abakuzi ba Kamo TV imbere ko turangiza unabasezeye ega wabaramukije utegeza kubasezera ko mu ico y'ikindi uramukije uranasezera twashaka rero tubasezera abakuzi ba Kamo TV nitubarambire vyatari kumbure bumvise Robert Nyange bamukeneye bashobora kumutora kwizi nimero tukiya tuza kubanga hepfo cyangwa tuzishire muri commentaire abantu bose bamukeneye mutaginge mu murondera bakora ibintu vyiza ibintu bitagase wana imisi mikuru yanyiryohe ku rugero mwifuza yes kuko taryoheje ibintu n'ibiryo byese bisaba nyene shire mu nyamba atari banga wewe amafaranga waka bya ntuzinje papa oya sinzimba cyane turavugana kabisa bampamagare uburi umwe cyangwa ufise abandi bantu muko murakorana ego ndafise uyundi mugwi dusanzwe dukorana rero baduhamagare kabisa tuzobikora bizogenda neza akabe ntikavuna abari buraya abari mu Burundi mwifuza kuza hano mu gihugu kabisa muduhamagare tuzobakora ibintu vyiza mu kabeyi nikavuna ego dusakobwa beza batambika irundi vy'ukuri bivuna ugashima amahunja bivuna kabisa biba biryoshe cyane n'abazungu mushaka kumva ururimi rwacu rw'ikirundi namwebwe kabisa muduhamagare tubaryohereza ibintu kabisa ndazi muzishima cyane tugusabe rero dusezerere abakunzi ba Kamo TV okay turashaka kubasezera mu rubyino nta kibazo navyo biba byiza kurusha rero nagira ndabasabe mukoma amashi tukugumiriza tubasezere kabisa ibintu byo tukugumiriza okay tubandanize muri style y'ijya ndirimbo nyene canke ngiri yindi canke tubandanize muri giri yindi okay reka tugire iyindi ndirimbo muza kwitabira moti iyamiriza inka zitahe se Mariza ya Rumonge skinini iyamiriza inka zitahe se Mariza ya Rumonge se Mariza ayoboye ya Rumonge bo canke reka ndabahindurire reka tugire iyindi reka tugire turashaka kugira iyindi mbyino gerageze mwananje twagi gerageze mwananje
ngerageze mwananje koma amashi ndabasezere mwananje ngerageze mwananje akamotivi ndabasezeye mwananje ngerageze mwananje kameramani ndagushimiye mwananje ngerageze mwananje ukuntu nkamera sinogenda nashimye mwananje ngerageze mwananje munyamakuru komayo mashi mwananje ngerageze mwananje ehe nukuri mwese nimuyakome mwananje ngerageze mwananje nukuri jewe ndabashimiye mwananje ngerageze mwananje muragiraho muba mwongere mwubawe mwananje ngerageze mwananje abandi mwese mubarondere mwananje ngerageze mwananje babikora neza yemwese mwananje ngerageze mwananje nukuri musigara amahoro mwananje ngerageze mwananje rubera inyange jewe ndabasezeye mwananje ngerageze mwananje musazana amasabo be n'abasabwa mwananje ngerageze mwananje muragira rugari tugira iyo tugana mwananje ngerageze mwananje ayo mashi ko mbona mbe mwayahevye mwananje ngerageze mwananje jewe rero ndababarire aho mbewe rero ndababarire naragiye ngenda kuresha iyo mu gihosha nsanga abakobwa banyibazaho nsanga umukobwa Karorina ngo arandaba ngo arambarira tewe Jamari gira imuhira timushije nashimye uzabona shika mwananje ngerageze mwananje witombora yahaye ni Karorina mwananje ngerageze mwananje akamotivi ndabasezeye mwananje ngerageze mwananje. Yes, asante sana ko watugendeye Jamari Rubera Inyange. Twizere ko no munyuma tugukeneye uzokora kudusangiza umunezero nk'ubu. Kamera murakoze cyane. Ikindi gihe nimwankenera kabisa nditeguye kuzobana namwe kabisa duteramisha abantu. Nibaza ikindi gihe naho ningaruka nzoza nambaye umwambaro kugira ngo bamwe babone bimwe mu byagiye biranga igihugu cacu benshi babibone. Icyamareka tugushimire cyane. Murakoze cyane namwe ndabashimiye kuba mwanyize mukantumira. TV twari kumwe na Jamari Rubera Inyange. Turabashimiye cyane muwanda kudukurikirana. Byose kumaze suivre abone subscribe mu kirundi n'inguri mukonde kuvuga kengera kugira muhandanye mudushigikira tubandanye tugiye tubone yuko ibikorwa vyacu byabashizemo neza. Turabakunda cyane yari Kodi Mr Black na Rubera Inyange. I love you so much. Murakoze cyane natwe turabashimiye. Imana ibahezagire muze mugire n'uwo mutima wo guhora mutumira n'abandi kugira ngo ibintu bikomere bitera imbere. Birashoboka ko urubuga rwanyu rukurikiranwa cyane kandi twizera neza ko ibi tuba dukoze bitagarukira hano ariko bizogera kure. Murakoze cyane turabashimiye. Asante sana. Nkandira amashi maremare tugenesha ababageni. Nkandira ayo mashi mwongereze n'akajwi mwongereze ndemeze mbandanye. Nkandira shasha ngo narishari kera mukireshanya mwahora mubwirana urukundo ngukunda ngo kwisi no gwa mbere. Ehe rero harageze okenyera ubimwereke
ndetse munaparatike bitabiriza nibe akajwi mwongereze n'amashi mwongereze nkandira 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 gushasha ndakwibutse ndaza urabyibuka hariho zashuka ngo zimwe zirabura ngo wahora wipfuka ngo hariho iwanyaho ngo rero nkubarire ushuka yirabura ku gitanda c'umusheri ugenda uyigira imuziro urabona ko ari inzobe yo azoca yirabura nkandira 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 nimureke ngo gusoma mugume mwagitiva turyoshe ibi birori nkandira 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 orishari nkubarire oshasha ngo ngaho ubona ngo arakunda ngo uburobe kimwe bita ngo ububamu biraryohera abageni ukazoja ibugarama ngo ntuze wibagire ngo gutaha ngo ubisumye biraryohera abageni yo bikaryohera abapapa ngo amashi maremare ngo ntanguye kunyotegwa ngo namwe munkurikirana ngo amashi ndayakeneye ngo je mpeze mbandanye ngo nkandira 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 kindi ndakwibutsa kindi ndakwibutsa hariho twa dusore rishari wumvirize mukanya ndagarutse ubu ngiye kwa shasha hariho twa dusore twahajya mwisite mwahora mugendana ngo ariko ngo je sindimwo mwahora mugendana tumwe tuzokubipa utundi dutelefone nawe icyo uzokora uraduza urwo rutoke ucubereka iyo mpeta ntimwadeja okipe unkandira unkandira moderateur agiye he mbese aragiye mbese aragiye mbese aragiye mugume mwagitiva ntacyo mbandanye unkandira rishari ndagiye rishari uramubona mbese uramubona n'umupapa ngo abyibushe kandi w'ibogari azosanga yashavuye namwe yemwe bapapa n'ukuri muzomubaze yo kuntu byagenze nkandira 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 shasha ngo kudatwenga hageze ko wubaka cyangwa ntiharagera ushaka ubimbarire jewe nje nigirira nkandira 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 tugende gake gake je mpeze mbandanye nkandira 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 shasha ngo ndakubarire rishara kazotaha wagataha yarushe ntuzutume kadogo nguzugende wewe nyene akabizu karakenewe utanguye gusamara nturi kurumviriza akabizu karakenewe tikarivuga mansheri umujane muri saro umukuri iyo koti muri iyo koti mbese yayibagiye ikoti ko ntayibona akunze kuyambara umukuri iyo koti ucugenda muri saro nkunda muri saro umukuri ibirato ucuja kuri lavabo ngo ushushe ngo amazi ngo abaye akazu yazi ucugaruka muri saro nturinde ko ashuha eyo hava muturira agacika nyamwema iyo ntuzo byubahuke nkandira ngo abaye akazu yazi ucugaruka muri saro ucumwoza ibirenge yo biraryohera abapapa bikaryohera abamama ngo namwe munyumviriza mwamaze kugubaka muzohore ngo mubikora abapapa barabikunda mwame mubasengera ngo urugo ruhirema nkandira be basa ndangize hari ikintu nibutse hari ikintu nibutse mugeni koma ayo mashi ngo mundaba gusa koma ngo ayo mashaho ukuri ndayumve pe hari ikintu nibutse ngo abamama bubu ngo bashaka kungana ngo bangane n'abagabo bataho byanditswe aha ngo mubize amategeko ngo bavyita revolution kizire kiziririzwe kizire kubuja buja mu maso y'umusheri
kweri ntuzu vyubahuke urabona ko ari inzobe yo azoca yirabura Nkandira ikindi nkwibutsaho ugahenga mukoranye nkuko dukoranya aha ntuzu vyubahuke kumuvuga mwizina uramwita mushama muhore muryoshaho ngo urugo ruhirema nibe kindi mbibutsaho bishari ngaho ubona goshasha wumvirize arakunda vyandehashe agira ndakubarire wazame ngo ayisuma guheza uyitegure nguheza umuhereze nataba yayisumye uzoce wikawusha yowe kizoba uzonywa umuti Nkandira kwari uguhanurana niyo mutoba gito ntimuzonanirwa kare ngo n'amarene kodi wawundi pare mbese yagiye he nawe yemwe kodi urazi kuri pare ngusabe wumvirize marene ari hehe marene ndamubuze birayasamaye Nkandira marene bubu bona pare bubu mukunze kwikawusha urubanza ngo ruheze ukamenga biraheze uru rugo rushashaha muzame mubasengera bagire ngo urugo ngane ngo urugo ruhirema ico tubipfurije ona amagara meza no gutunganirwa ndetse ngo muroranirwe murambe nka Mandela mugira icensi nka Obama yatwaye Amerika kandi ari umwihirabure ngo nanje nk'umuvyinnyi nzama ndabasengera mwame munezerewe yo ngo urugo ruhirema nibe